Haleluya. Haleluya. Imana ihabwa icubahiro kutugira ubuntu bwo kwa mu ngoro yayo. Numugisha udasanzwe. Numugisha udasanzwe kuko yarasezeranye ngo babiri canke batatu bakoranye mu izina ryanje mba hagati yabo. Imana ihabwa icubahiro ku mwami w'abami ari hagati yacu. Icubahiro n'inganje bimugarukeho. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana ravuga ngo abarongorwa namwe mu Imana nibo bana b'Imana. Twinjiye mu ndwi yo gukenguruka turangije imisi 21 mwe mu Imana turongora indwi ya kabiri. Imana ishimwe cyane. Tukirangiza kwa Mungu numva mwe mu Imana yongera kuturongora ko n'indwi tuzoshishikara dukenguruka. Imana ishimwe cyane. Rero mu yandi majambo navuze nti Imana yarishuye. Amen. Imisi 21 dusenga twinginga none turakwijije indwi imisi 21 tunakenguruka. Imana ishimwe cyane. Rero nta Mana yotubwira gukenguruka nuko haba ari vyakoretse. Ntiturinda kubibona, ntiturinda kuvyumva, ntibitegerezwa gucaho tuvyibaza cyangwa ngo bikorege nkuko tuvyibaza. Ico tuzi gusa nuko Imana yumvise kandi turavyizeye. Imana ishimwe cyane. Amen. Mu mwanya muto cyane ijambo tugiye gusangira avuga ngo kugira umutima ushima ukenguruka ni kugira umutima w'umwana w'Imana. Amen. Kuba ufise umutima ushima, kuba ufise umutima ukenguruka, utaravye ivyo uhura navyo, ivyo ubamwo, ariko umutima ugashima Imana ugakengurukira Imana ibihe vyose, nuko ufise umutima w'umwana w'Imana. Kuko na Yesu usomye mu ijambo ry'Imana ibihe vyose mu bibanza bitandukanye ijambo ry'Imana yatubwira ngo Jésus rend grâce. Imana ishimwe cyane ngo Yesu arashima, Yesu arakenguruka. Reka dusome mu butumwa bwiza bwa Matayo igice ca 15 guhera ku 32 kugeza ku 37. Ubutumwa bwiza bwa Matayo igice ca 15 umurongo wa 32 kugeza ku 37. Yesu ahazi abantu ibihumbi 4. Yesu ahamagara abigishwa biwe ati shengero rinteye akagongwe kuko uyu munsi ari umunsi ugira gatatu turi kumwe, none ntibagira ico barya. Ariko si ngomba kubasezera bashonje, ntibagwira isari mu nzira. Imana ishimwe cyane. Dufise Imana ifise impuhwe, dufise Imana yuzuye compassion. Haleluya. Urashobora kwibaza yuko atanumwe akugirira impuhwe, urashobora kwimvira yuko mu buzima bwawe tugeze ugira abakugira akagongwe, ariko ihumure niri ni ijambo ry'Imana. Hari Imana ifite impuhwe, hari Imana ikugira akagongwe. Imana ishimwe cyane. Amen. Abigishwa baramubaza bati twokura hehe muri aka gahinga imitsima ingana icyo yo guhazira ishengero riri ngaho? Yesu arababaza ati mufise imitsima ingana ingahe? Kuko igihe bishura Yesu byumvikana nuko hari imitsima mugabo yagaragara nkuko idakwiriye, yagaragara nkuko ataco yomara, yagaragara nkuko itoshobora guhaza abo bantu bose. Yesu arabaza ati mufise ingahe? Kuko ntibamubwiye ngo ntidufise imitsima, bavuze ngo twokura he imitsima ingana nkuko yohaza aba bantu. Yesu ati mufise ingahe? Mu yandi majambo hari iri mu biganza byanyu. Nabo bati n'indwi n'udufi dukeya. Kandi mwibuke ko abantu bari ibihumbi 4, abagabo gusa, abagore n'abana badaharuwemwo. Yesu arababaza ati mufise imitsima ingahe? Nabo bati n'indwi n'udufi dukeya. Abarira ishengero ngo ryicare hasi, yabira ya mitsima indwi na zafi arabishimira. Haleluya. Mu Gifaransa handitse ngo il rend grâce à Dieu. Imana ishimwe cyane. Iki ni igihe Yesu yari kumwe n'intumwa ziwe ariko arigisha mu bugaragwa mu gahinga, bamaranye imisi 3. Hama Yesu yitegereje ishengero yumva rimuteye akagongwe, ntashobora kubarungika uko nyene bashonje. Mu yandi majambo ubukene burahari,
kandi biragaragara yuko hari ubukene. Yesu ati none aba bantu nta mitsima ihari ngo tubagaburire babone gutaha. Dufise Imana iri responsable, dufise umupapa ari responsable. Imana ihabwa icubahiro. Hari ibyo udashobora gutegekanya mu buzima bwawe kuko utari responsable nk'uko byari bitegerezwa. Hari ibyo nk'abavyeyi tudategekanya kuko tutari responsable nk'Imana. Hari ibyo abarongozi bacu batigera bategekanya, ariko hari umupapa ari responsable ari mu ijuru, abimenya akabitegura. Imana ishimwe cyane. Uwo niwe yategekanije manu imitsima mu bugaragwa igihe abisirayeli bari kwaja mu gihugu c'isezerano. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimwigeze mubura ikintu kimwe, ntimwigeze musonza, kandi amaguru yanyu ntiyigeze avyimba. Imana yababereye vyose. Imana ishimwe cyane. Amen. Hama abigishwa baca bishura Yesu batumviriza, uravye irishengero ryose, mu yandi majambo uravye amabezo ahari, uravye ubukene buhari, nkuko nawe uvuga uti uravye ubukene buhari muri kino gihe, uravye ivyo dukeneye muri kino gihe, uravye ibisabwa kugira umuntu yubake urugo rwiwe, uravye ibikeneye kugira ngo umuntu ashobore gushira abana mu ishure ryiza kandi akora ibisabwa nk'umuvyeyi, uravye ibikenewe kugira umuntu agire umutahe, uravye ibikenewe kugira ngo umuntu ashobore gushika hariya no kubiriya na biriya, nibikunda nibishoboka. Ariko Yesu acaravuga ati mufise iki? Haleluya. Mufise iki? Ivyo mufise bingana gute? Baravuga ati dufise udufidu indwi gusa, dufise imitsima indwi gusa n'udufi dukeya. Abantu bari 4,000 birenga, kuko abagabo bari 4,000, abandi bose abagore n'abana ntibaharugwa, bararenga. Ngo Yesu abishira mu kiganza, abishimira Imana. Haleluya. Gutanga ikimazi c'ishimwe canke gukengurukira Imana ni kumenya neza yuko ikiri mu kiganza cawe naco nyene ari ubuntu kugira ngo ubugifise. Imana ishimwe cyane. Amen. Hari igihe umuntu yisanga hari ibintu yisanze afise, canke mu gihe kanaka hari ibintu yisanze ajera canke kontora, canke biri mu kiganza ciwe, akibaza ngo ni naka bimuhaye, nuriya yahangejeje, nuriya yahanshoboje. Ntamenye neza yuko abona imigende, ariko hari isoko ituvomerera. Kenshi turakunda gushimira abaduhaye imitahe, kenshi turakunda gukengurukira abatugiriye neza, bakaduhezagira n'ivyabo, birakwiriye, nejo uzoshime, ariko ntuzibagire gukengurukira isoko ryavuyemwo, kuko uwaguhezagiye akazi hari isoko yamushize muri ako kazi, kandi iryo soko ni Imana. Imana niho umuntu akazi. Uwakugiriye neza n'umuringoti, ariko hari Imana yamuhaye ivyo kukugira neza. Kumukengurukira ni ikintu gikomeye cyane, ariko kwibuka Imana ihezagira abaguhezagira. Haleluya. Uko niko gutanga ikimazi c'ishimwe. Amen. Hari igihe kenshi tugira nabi abantu baduhezagira, hari igihe kenshi duhinduka inzitizi z'ubuzi dukora, kuko twabihinduye Imana zacu mu buzima bwacu. Hari igihe umuntu yibaza yuko inkomezi ziwe arizo zimuronsa ivyo afise uyu munsi. Hari igihe umuntu yibaza yuko akazi yaronse canke akazi afise ari ubwenge bwiwe, ari ubushobozi bwiwe, hama noneho agashima akazi, agatangura kuvuga ingene akomeye n'ingene abigerageza. Ariko haba hari Imana ibikora. Imana ishimwe cyane. Rero iyo uhanze amaso akazi
ugahanga amaso abantu abaguhesha umugisha abakugira neza. Ntiwibuke gukengurukira Imana, ntiwibuke gutanga ikibazo cy'ishimwe. Ubu uriko we expose aba bantu cyangwa uriko we expose akazi kawe, kuko Imana ntigera yemera ikigirwamana na kimwe uyibangikanya. Imana idufashe cyane, amen. Reka ubuzima bwawe bukengurukira Imana, umenye neza yuko ikiri mu kiganza cyawe ntiwacihaye n'Imana. Umenye neza yuko icyo uronka cyose hari isoko ikuvomerera, kandi icubahiro gikwiye kuba icyayo. Ikindi naco, haleluya, Yesu amaze gufata iyo mitsima n'utwo dufi abishimira Imana. Imana ishimwe cyane, haleluya, abishimira Imana. Mu yandi majambo yabishize mu kiganza ciwe, ariko yarazi neza yuko hari Imana ifise ikiganza ishobora guhaza abantu bose. Haleluya. Hari abashoboye kugira icyo bakora, bamuha udufi, bamuha imitsima indwi n'udufi duke, ariko hari Imana ishoboye byose, ifise ibiganza, ishobora kugwiza, ishobora kumultiplier, ikamara ubukene ibihumbi n'ibihumbi. Uyu ni umwaka wa multiplication. Imana ishimwe cyane. Igiye gukenguruka, iga gushima Imana. Umenye neza ko biri mu kiganza cyawe, ntabwo ari byo byonyine byo gutunga. Ibyo ukorera sibyo bizohaza abana bawe, sibyo bizogeza kuri ubuzima bwawe. Hari ikiganza cy'Imana cyakubumbye, hari ikiganza cy'Imana cyakuramiye, hari ikiganza cy'Imana kirimo stoke irenza amastoke yawe n'amakonte yawe banke. Icyo kiganza cyawe kirimo ibyawe by'ubuzima bwawe bwose. Icyo kiganza cy'Imana kirimo ibyabawe bose n'abazogukomokaho. Uyu munsi wogerageza kuba responsable, ukabika, ukegeranya, ariko nubwo wobika gute, ubika ibyawe, ubikira abawe, ntushobora kubikira abawe ubuzima bwawe bwose. Gutanga ikimazi cy'ishimwe ni kumenya ko hari ibiganza by'Imana iturema, hari ibiganza bifise ubutunzi budaharurika. Imana tutarabaho yari ituzi, kandi yari yarategekanije ibidukwiriye. Imana yitaho inyoni zo mu kirere, ikazigaburira zitabiba. Niyo Mana ishoboye kukwitaho. Uyu munsi wige gukenguruka, uyu munsi wige guhanga amaso Imana yawe. Ijambo ry'Imana riravuga muri Zaburi 123 ngo amaso y'abashumba bayahanga bashebuja, amaso y'inshoreke zikayahanga bayinabuja, ngo ariko amaso yacu tuzoyahanga Uhoraho. Umunsi umwe mu gihe kanaka, hariho umuntu nigeze gushikira ko ari nko kumuhanura bisanzwe, ariko kwera namwubaha, namuhanuye nyine ndamutinya kandi ndamwubasha. Mugabo kwera mvuze ikintu ntari kuvuga, acavuga ijambo nibaza yuko nawe yiteranije n'Imana. Arambwira ati umviriza, arampamagara mu izina ati umviriza, uno munsi curi aho ugeze, aradondagura aho ngeze, ni jewe nahakugejeje. Umenye neza ko twahuye neza ufite imyaka 14, hama n'ivyo hari ivyo abavyeyi bakoze. Mugabo umenye neza yuko kuva mu 2002 hari ivyo nakoze. Rero ngire nkubwira ikintu kimwe uzohora ucibuka, itegereza irya tapi rijya twaciye ko twikunkumura, shobora kuguhindura mu isegonda imwe irya tapi. Ako kanya nyene ntabwo nari bwabohoke neza, ndamubwira ntumvirize, ukaba uri Imana yanje urabishoboye, ukaba utari Imana yanje, uyu munsi ngere ndakwereke ko nawe wabaye ikigirwamana mu buzima bwanje. Nkuko nagiye nkuraho ibigirwamana bindi mu buzima bwanje, nawe wubaye kimwe nkuyeho. Fasha ingingo izi n'izi, kuko yarazi ko icyo mvuze ndacubahiriza. Mu nyuma yarabibonye, ariko icyo nshima Imana, haleluya, amen, nuko Imana yatubera umwizigirwa. Imana ishimwe cyane.
ukuboko kwawe niki uzogutunga mu nkomezi zawe gusa. Ukuboko kwabawe n'abahambaye nigushoboye, ariko hari ukuboko kwishoboye vyose. Uyu munsi wige gukengurukira Imana, uyu munsi wige guhanga amaso Imana. Ubuzima bwawe burimwo frustration, ubuzima bwawe burimwo amaganya, ubuzima bwawe burimwo kwidodomba, kuko utazibanga ry'isoko ribeshaho umuntu. Igituma buri munsi wama widodomba nuko uzi ko isoko ry'ubuzima bwawe ari hajya urondera, ari hajya uvoma. Ego nanje ndemeranya nawe, kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo izohezagira ibikorwa by'intoke zacu, ariko isoko ry'ubuzima bwacu ni Imana ihezagira ibikorwa by'intoke zacu. Uyu munsi ubuzima bwawe uhanga amaso Imana, uyu munsi wige gukengurukira Imana mu buryo bwose. Umutima wawe ukengurukira Imana, ivyawe bikengurukira Imana, umwanya wawe ukengurukira Imana. Ngira ngo ubwire ntushobora kwisumvya ukureha Imana itabikoze. Nta naho woshika atari Imana ihakugejeje. Niyo mpamvu umutima udakenguruka usanga ari umutima ugarariza Imana. Reka dusome muri Exode 16:3 kuva 16 umurongo wa 3. Umutima udakenguruka usanga ari umutima ugarariza Imana. Kuva 16 umurongo wa 3. Exode 16:3. Iki ni gihe Abisirayeli bari mu bugaragwa, hama barasonza. Bamaze gusonza bibagira vya bitangaza Imana yabakoreye ibakura muri Egiputa, bace batangura kurogota. Mbega uracibuka ibitangaza Imana yagukoreye? Uracibuka ukuboko kw'Imana k'ubushobozi kwakurokoye? Uyu munsi uridodomba, uyu munsi uriganyira kuko utari kurabona ukuboko kw'Imana mu buzima bwawe. Uyu munsi uridodomba, uyu munsi uriganyira kuko utari kurabona ikiganza c'Imana muri business yawe, mu mashure yawe, mu entreprise yawe. Ariko ngire nkubaze, nta kuboko kw'Imana wabonye kukurokora? None Imana yakurokoye ninaniwe kukubeshaho? Nta kuboko kw'Imana wabonye kukugwanirira? Mbega Imana yakugwaniriye nidashoboye kukugeza kure aharenza aho ubona? Ko uyu munsi ubabaye kutashoboye kugera kure aho waplanifye, nivyo wari waragize imigabo myinshi kandi si mibi yo kugera muri Amerika, nivyo waragize imigabo myinshi kandi si mibi yo kuzogera muri Belgique, muri Australie, muri Afrique du Sud, muri Corée du Sud, hehe handi harahandi muri inde, muri Canada handi igoma. Haleluya. Imana ishimwe cyane ku bantu batura neza ngo nigoma ngo ko bakoresha amadolari nk'ahandi. Imana ishimwe cyane, bariko batura umugisha mu bihugu bibanye. Nivyo kuba waraplanifye ivyo bintu, kuba warabiteguye ivyo bintu si bibi, eka nta cyakirimwo mu gihe bitagukoresheje ivyaha. Ariko ntushobora kuzura amaganya, ntushobora kwidodombera Imana, ntushobora kuba frustre yuko aho wibaza ko wogera Imana itahakugejeje none ugiye kugogwa. Erega hari Imana ibona kure gusumba aho ubona. Aho itakugejeje nuko izi neza aho izokugeza harenza aho ubona. None iyi myaka ufise uyu munsi ni kubwawe? Mbega kubabaye kutageze hariya, kutashoye gushika muri biriya bihugu? Mbega iyi myaka yoyo ufise ni ukuboko kwawe, ni visa, ni passport yakugejeje kuri iyo myaka? Uyu munsi ugeze mu myaka, ufise imyaka 24, ufise 50, ufise 40, ufise 30, aho ugeze hari Imana yakugejeje. Rero ntushobora kwidodomba, ntushobora kwiganyira ngo hari aho wibaza kugera ngo utageze, ngo none ubuzima burahagaze. Kandi ubuzima bwawe buri mu kiganza c'Imana yagiye kongera umwaka, buri mwaka, atari kubera kugororoka, atari kubera ubikwiriye, kubera ubuntu bwayo gusa. Imana ishimwe cyane. Amen.
abisirayeli bibagira iyo bavuye, bibagira ukuboko kwabarokoye. Ntuzibagira ukuboko kwakugejeje aho ugeze uyu munsi. Nimba ari umuntu yakugejeje yakoreshejwe n'Imana, shima Imana, umushime kandi cyane cyane umusengere. Imana ishimwe cyane. Amen. Barababarira batuhoraho, umviriza abisirayeli bavuze. Batuhoraho iyo apfuma twicira mu gihugu cya Egiputa. Urashaka kwibaza ngo uhoraho iyo apfuma twicira mu gihugu cya Egiputa, ni nk'umuntu ananirwa mu ishure teste ntayishobore, akaca yinjira mu kiriyo, ukibaza neza ko yabuze umuntu, ati habaye iki? Ngo je nopfuma mpfa. Wicwa niki? Ngo nananiwe, ngo sinashoboye kumenya ngo ikibazo cya leta. We kugira ushike aho ukora ikibazo cya leta, urazi ukuboko kwakugejeje. Ni nk'umuntu uyu munsi umuhungu bagire Maria cyangwa umukobwa bagire bakorana ubukwe, yo muheba akavuga ngo ndapfuye ubuzima bwanje burahagaze. Uyu muhungu cyangwa uwo mukobwa mumenyanye ku mwaka wa 20, wa 2025 cyangwa 30. Imbere yaho uwo muhungu mutarahura n'uwo mukobwa mutarahura, hari Imana yakugize icuri. Nimba yaragukunze, nimba yarakwemeye, nuko hari umutaye munini Imana yashize mu buzima bwawe. Rero agukunze kuko Imana yashizeho ibikomeye bituma agukunda. Rero uyu munsi akurekuye wa muhungu we, uyu munsi akurekuye wa mukobwa we, nushobora ngo ubuzima burahagaze. Buhagarara gute ku muntu muhuye ku myaka 30, 40, 40? Wawibuka icyo Imana yakoze gusumba icibihe bikubwira. Abisirayeli baravuga ngo yapfuma twicira, akazi gahagaze, cyangwa iyo uhomvye, cyangwa iyo abantu bakunyaze, ngo ubuzima burahagaze. Ubuzima burahagaze, cyangwa umugabo agutaye, cyangwa umugore akaguta, ngo ubuzima burahagaze. Ngire nkubwize ukuri, hari wakumenye kera, hari wagukunze kera, hari wagutunze. Ngire nkubwire ukiri mu nda y'umuvyeyi wawe, ntabwo kijya gitereko wari urimo, hari umuremyi wacu. Rujya ruzogi gwari kanare yo kukugaburira, hari gushobora kuba ingorane ugapfira mu nda, ariko hari Imana yabikontroye. Urabaho uravuka. Igihe wari kintazi, ukora ibidakora, ukora ku maprize ku bana b'Ibujumbura, abandi mukinisha inzoka, abandi muja mu ishamba mumira ibitamirika, hari Imana yabarinze. Uyu munsi rero kuba uvuga ngo nopfuma mpfa, uyu munsi kuba wovuga ngo ubuzima ntaco bumaze, nukutamenya gukenguruka, nukutamenya gushima, nukutamenya yagukuye. Umva abantu ngo uhoraho yapfuma twicira mu gihugu cya Egiputa, ngo kuberaho ngo tuciteretse inkono z'inyama. Urashaka kwibaza agaciro k'ubuzima bwabo kangana n'isaha n'inyama, tuciteretse inkono z'inyama, tukijya ibyo kurya tugahaga. Agaciro kawe kangana na visa. Kuno munsi wataye ubwoko ngo nta visa waronse. Agaciro kawe kangana n'umuhungu mwahuye ukuze cyangwa umukobwa mwahuye ukuze. Agaciro kawe kangana n'inzu warushaka kubaka. Agaciro kawe kangana n'akazi kawe, kangana n'ivyo warondeje amaboko yawe. Urashaka kwibaza gukomereka mu mutima wawe ngo wahomvye ari ibintu warondeje amaboko yawe. Agaciro kawe ngo nopfuma mpfa ngo kuko abavyeyi banje. Agaciro kawe hari Imana, hari Imana. Amen. Iyumvira aba bantu burya kudakenguruka ubona hafi. Ngo iyo dupfuma twicira muri Egiputa, ngo cagiye twari twiteretse nk'inkono z'inyama, ngo tukijya ivyo kurya tugahaga. None mwadukuyeho mutuzana muri ubugaragwa kugira ngo iri shengero ryose mugicisha inzara. Bari bwapfe, bavuga ngo bagira bicwe n'inzara batarapfa. Hariho abantu benshi bumva ngo karabaye karabaye karabaye, wagenda ugasanga nta na kimwe, ngo burya ngo turapfuye. Urapfa ngo biracitse biracikana. Hari Imana, hari Imana ifise ipfundo ry'ubuzima bwawe. Nibishobora gucikana, ipfundo iri mu kiganza c'Imana irresponsable.
ntabwo bishobora gupfa, hari Imana inazura ibyapfuye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kugira umutima ushima ukenguruka ni kugira umutima w'umwana w'Imana. Imana ishimwe cyane. Dusome muri Yohani igice cya 11 umurongo wa 41, Jean 11 bahadushirireho. Yohani 11 kuva ku murongo wa 41. Nuko bakuraho ikibuye, buno Yesu ararangamiza ati, Data ndagushima ko wanyumvirije. Iyi ni inkuru igihe inshuti ya Yesu yagwara. Yohani 11 guhera ku murongo wa 41. Iki ni igihe inshuti ya Yesu yitwa Lazaro yaragwaye iraremba. Nkuko nawe bishoboka yuko ugwaye kandi ubona ugeze kure. Erega hariho abantu bagwara bakagwarira kwa muganga, hari n'abandi bagwara bagenda. Kandi kugwara kuri mu buryo bwinshi. Hari igihe umuntu agwara mu mutima akumva neza yuko nta byizigiro na bimwe bigisigaye, igisigaye neza no gupfa. Hari igihe umuntu agwara ugasanga aragwajije abana biwe, aragwaje abavyeyi biwe, aragwaje abavukanyi biwe, ukagwaza business yawe, ukagwaza akazi kawe, ukamutonda mu kazi kawe buri munsi udahembwa, bataguhemba pane yuko badashaka kuguhemba, ahubwo kuko ishyirahamwe ukoramwo rigwaye rigeze gupfa. Hari igihe tugwaza ibintu kanaka mu buzima bwacu, tukabigerageza, tugahamagara Imana ngo idutabare. Ico gihe barahamagaye Yesu, barambwira ati, inshuti yawe Lazaro aragwaye agira apfe. Yesu yari yavyumvise. Imana ishimwe cyane. Ariko ntiyihuse kuza gutabara. Imana dufashe cyane kuko azi vyose. Ngire nkubwire, nubwo uri kurasenga, nubwo uri kuraborogera Imana ukabona nta gihinduka, ngire nkubwire humura, hari Imana izi vyose. Hari Imana izi vyose. Hari Imana iri au contrôle de tout. Wowe ubona yuko kabaye, ariko hari Imana ibona ivyiherezo mu itanguriro. Hari Imana izi ngene filime iza guhera. Bantu mwaravye amafilme, ubu sinda yaherutse cyane, mugabo benshi mwarayaravye, nanje narayaravye. Hari igihe filime wabona neza yuko birangiye ku muntu mwiza, birarangiye biraheze. Ariko uzi ubwenge, ubuzi neza ingene filime iza guhera. Ihera umuhotel principal cyangwa umuntu mwiza ari waruhira gutsinda. Rero ngire nkubwire, shaka ukubitwa ingumu, shaka uhahazwe, shaka umeregwe nabi, Yesu yaranesheje, bihera dutsinze. Bihera dutsinze. Imana ishimwe cyane. Rero Yesu ntiyagira icyo bivuzeho, aca yibandanyiriza programme. Nkuko nawe ugumuvuga ngo aha Yesu ntari karandaba, abandi bose ari karabakiza, ari kababohorera, imiryango yabo ikegira neza, mugabo je vyanje yavyirengagije. Kandi vy'ukuri ndazi ko ndi inshuti yiwe, nawe arambwira kwa nkunda, mugabo aguma abamwe bigira mariage ngo urya Manase navuze piano. Hewe yagiriwe neza sha, nayivuza simbe abandanye, Imana yaramwumvise. Mugabo jewe nta kindi bankorera uretse kuguma bankubita ipoto gusa. Imana irabizi neza, reka bagukubita ayo mapoto nyene kuko sabawe. Haleluya, sabawe, ukeneye wawe. Imana ishimwe cyane. Kandi wawe azoza mu gihe gikwiriye. Ugatabandi Imana irabazurira bikabakiza. Pasteur YEDIDIAH nashinga intahe yaramukijije, mugabo jewe wapi ntirankiza. Ngire nkubwire, shima Imana kuko nuwakize arashobora gupfa. Ahubwo shima Imana kuburiho kandi ufite ubugingo budashira cyane cyane. Imana ishimwe cyane. Amen. Rero Yesu kuba atarabikora, Yesu kuba atarishura nko kushaka, nuko abimetrize, nuko biri mu kiganza ciwe. Urazi birababaje ingene abantu bizigira abantu. Umuntu ugasanga uramubwiye uti none ya dosi uracayibuka, akaca akubwira ngo humura ndavyibuka kandi biri mu kiganza canje.
umuntu akaca atekana ngo aha ngurazi ngo cenda humurijwe ngurazi inyishu yambwiye ngo aracavyibuka vyose ngo kandi vyose biri mu kiganza ciwe ngo reka rero ntekane njyame ngo ujya muntu ngwicavuze ngo aragikora ngo kandi akagishiza uwo muntu muri iri joro ashobora guca apfa bikarangira mugabo urasinziriye kuko ivyawe umwana w'umuntu ngo avyibuka ngo kandi biri mu kiganza ciwe deje uwo muntu yibuka ivyawe uwo muntu ivyawe biri mu kiganza ciwe ni umuntu nawe ubwiwe ubuzima bwiwe atawumetriza ni umuntu ubwiwe ivyiwe atabimetriza mugabo wewe uraruhutse ariko Imana ivuze ngo inzitiro zanje ndazihoza inzitiro zawe ndazihoza kwa maso nagushushanije mu kiganza nta gishobora kugukura mu kiganza canje ariko ntushobora gusinzira ntushobora kuba amahoro wumva ivyo biri mu kiganza c'umuntu uratekanye gusumba kuba mu kiganza c'Imana wumva neza umuntu yakwibuka kandi akwiyumviraho uraruhutse gusumba Imana inzitiro zawe zihozaho amaso kandi yagushusha umva ahora kubona guki uri muri GPS yiwe haleluya uri muri GPS yiwe erega ukwiye kumenya ko Imana atari Imana ifise akarimbi ni Imana iba hose ivyawe irabizi abawe irabizi byose biri mu kiganza arabikontrola guki ushushanijwe mu kiganza cye mugabo wabuze amahoro akira umutima ukenguruka akira umutima ushima haleluya amen hama baca barambwira Yesu bati umviriza nturinde uraza Lazaro yamaze gucikana Yesu aca babwira ngo yabanje kubabwira ngo iyi ngwara siyo kumwica niyo kwihesha ico rero ngire nkubwira ibintu bitanguye kukurenga ukumva ntubimetrize haba ari icubahiro c'Imana cishije mu nyuma mugiye ngo biracikanye ngo yamaze gucikana Lazaro aca aravuga ngo oya arasinziriye haleluya kuko ngire nkubwire ibintu byose Imana itaravuga yuko birangiye biba bisinziriye hari umuntu anyumva erega n'Imana ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe n'ivyawe ivyo Imana itaradeklara ko birangiye mu maso y'Imana birasinziriye kuko anytime Imana irabikangura Imana ishimwe cyane Yesu acaraza ashitsi batangura kumwakiza irresponsibility batangura kumwagiriza yuko ari irresponsable ngiye uza kuhaba ngo musaza wanje ntaba yapfuye uwundi araza ari kwita ku birenge vyiwe ngo uza kuhaba umusaza ntaba yapfuye nk'uvuga uti Yesu uza kuvyemera simba imfuvyi mba narize ninda kubwira neza yuko abize ari wabayeho neza nimba Imana yaremeye kuba imfuvyi hama ubupfuvyi bukaba butagushobokeye kwiga nuko Imana izi neza kuzobaho neza biciye mu nzira zayo zirenga igihumbi kuko amashure ni kimwe mu nzira Imana icishe ngo mu guhezagira umuntu nimba udafise uruhara mu guheba amashure yawe eka naho urufise mu ruhara hari Imana yakandi karyo Imana ishimwe cyane ni nkuko uvuga uti Imana iyo uza kuhaba niba banyivye iyo uza kuhaba iyo uza kuba warahambereye ibibazo niba vyahabaye ukamenga ibintu byose wobicunga nigeze kumara igihe ntahari gato hama haraba ikintu cyambabaje ariko nicari ikintu gikomeye ca ndavuga ni Imana vraiment nari mu vyawe no n'ibintu vyasike birononekara iyo nza kuba mpari ibintu niba vyakubaye uku yo nza numva umutima wanje uritwenze mbega wufise amaso angahe kugira ushobore kubona vyose ufise servo ingana gute kugira ngo ushobore gutahura vyose amaguru yawe akwira hehe kugira ngo ushobore kumenya ibiriko biraba vyose mu muryango wawe urinde uvuge ngo ivyo bintu iyo uza kuba uhari niba vyagenze uko ca ndasaba imbabazi Imana hari Imana ibireka hari Imana yemera ibintu bikaba kugira ngo iziheshe icubahiro mu nyuma
nabijya ubona ngo namakosa nabijya ubona ngo vyononekaye hari igihe Imana yemera ko ibintu vyononekara kugira ngo ishyire ibihe ishusho ryiza. hari umuntu ariko aranyumva Imana yigisha Yeremiya ngo genda mu nzu y'umubumvyi witegereze iri bumba ngo arabona ingene umubumvyi abumba ibumba ngo abumba ikibumbano ciza cane ngo ariko haheze umwanya ngo abona ca kibumbano ngo asanga yakibumbye nabi ngo cononekeye mu biganza vy'umu ngire nkubwira Imana yemera ko ibintu vyononekara mu kiganza cayo kugira ibihishusho ry'ukuri. Haleluya. hari igihe Imana yemera ko vyononekera mu kiganza cayo kugira ngo ibihishusho ry'ukuri ngo wa mubumvyi acasubira kubumba ikindi kintu gishasha kandi ciza. urugo rwawe ruhaye Imana ariko birashoboka ko Imana yemeye yuko bimera uko kugira ngo iruhe ishusho ryiza. abana bawe bahaye Imana ariko Imana yaravyemeye kugira ngo ihe abana bawe ishusho ryiza. ubuzima bwawe bushikaniye Imana ariko hari ibintu Imana yemeye birononekara kugira Imana isubire ibitransforme ibihe ishusho ryiza. Imana ishimwe cyane. Amen. hama Yesu acarabaza ati uwapfuye ari hehe? baramubwira ati ngo tukwereke. ashikiriye imva ya Lazaro acarababwira ngo nimukureho ikibuye. vyumvikana ko hari uruhara rw'umuntu ategerezwa gukora. hari ikibuye iteza gukuraho. ikibuye naco n'umutima wawe ukomantaye ukwiye kwiyorosha imbere y'Imana. Imana ishimwe cyane. kuraho ico kibuye. bacarambwira atayumviriza rero twaramaze kwiyakira amaze iminsi 4 yarapfuye. Lazaro yarabuze. Yesu acaravuga ngo sinakubwiye ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. aha nyene muvuga ko bitagishoboka niho mugire mubone glorification. hamwe abantu bibaza yuko izi mfuvyi zigira zije mwibarabara niho Imana ikigaragara ko ari se w'imfuvyi. hamwe abantu bibaza kugira ukogwe n'isoni niho Imana ikigaragara ko itazoguheba itazoguta. hamwe bigaragara yuko ugira wangazwe niho Imana igaragara yuko itazoguheba. erega hari ibintu Imana idakora mu gihe cyavyo kuko icubahiro gisangira n'umuntu ariko hari igihe Imana yemera ibintu bikagera kure kugira icubahiro kigaruke ku Mana yacu. Imana ishimwe cyane. Amen. nuko bakuraho ikibuye buno Yesu ararangamiza ati data ndagushima ko wanyumvira iki. Haleluya. bamaze gukuraho ikibuye bamwemereye cengire ngarukirize hano nyene ndumva mwe mu Imana anyemeza hari Imana ikora. hari umuhanga w'umunyabwenge afise ubwenge bugusumba afite ubwenge busumba bakuruta inkomezi. kuraho ikibuye mu mutima wawe. reka gukomantaza umutima wawe. reka kutizera Imana. reka kwigira umuhanga nk'umetiriza vyose. akira ico Imana ivuga ugishire mu ngiro urabona ubwiza bw'Imana. ubwawe ku giti cyawe Imana yakuremanye ishusho ryayo. ubwawe ku giti cyawe urubwiza bw'Imana. ubuzima bwawe aho bugeze bugaragaza icubahiro c'Imana. nta muntu n'umwe ari hano ageze aho ageze kubw'amafaranga. nta muntu n'umwe ari hano ageze aho ageze kubw'imirire myiza. nta muntu ari muri kino
kibanza ageze ahageze kubera discipline yiwe na responsabilité yiwe gusa. Nta muntu ari hano ageze ahageze kubera amaboko y'abantu gusa. Nta muntu ari hano ageze ahageze nabiwe kubera gushigikirwa n'ibihumbi by'abantu. Jewe nawe ico turi ni kubera Imana. Jewe nawe ico turi naho tugeze ni ukuboko kw'Imana. Uyu munsi muri kino gitondo kuraho ikibuye mu mutima wawe. Reka kutizera. Ibintu byose ntibikorwa mu biharuro. Abantu barenga 7,000 barahaze bagaburirwa imitsima 7 n'udufi dukeya kuko Imana ari Imana ya multiplication. Raba imyaka wamaze utagira akazi. Ibuka cagihe wari ufise umushahara w'intica n'ikizi. Ibuka cagihe utari ufise aho kuba. Ibuka byabihe utabona imbere. Ariko uyu munsi warahageze muri 2025. Uyu munsi shengero ry'ubugingo busagutse. Turi n'umwenda utagira ukungana wo gukengurukira Imana. Haraho twavuye. Haraho tugeze. Haraho Imana yadushikanye. Twibuke byabihe. Twibuke kiriya gihe. Twibuke ko ari Imana yahagurutse. Twibuke ko ari Imana yabikoze. Uyu munsi dushime. Uyu munsi dukenguruke. Wemere ikibuye cyo mu mutima wawe gihave. Kuko ni wizera urabona ubwiza bw'Imana. Hari byinshi bituma imitima ikomantara. Iyo uzi neza ko kwa muganga bakubwiye yuko iyi ndwara utazoyirambana kandi utazokira. Iyo abantu bakubwira ko upfuye n'abaganga bakakubwira ko atamyaka uzomara. Ibyo byose biba biriko birakomantaza umutima wawe kuko wibaza ko abahinga bamaze kuvuga ijambo rya nyuma. Nivyo abaganga n'abakozi b'Imana kuko bakoresha ubwenge Imana yabahaye kandi bagakoresha ubumenyi Imana yabahaye. Ariko hari Imana yitwa Jehova Rafa. Hari Imana imisi yanje yanditswe mu gitabo cyacu. Kandi iyo misi iraharuwe. Nubwo norondegwa, nubwo ingwara zompiga, iyo misi itarakwira ndabaho. Hari igihe umuntu yitegereza ubuzima bwa kino gihe agasanga ntibworoshe, agasanga nta bihari bimukwiriye, ikibagiwe cyo guha abandi ntibigishoboka. Kandi ivy'ukuri ubiravye biragoye. Ariko ukwiye kumenya neza yuko hari Imana itegeka ibihe. Kuraho ikibuye cyo kutizera. Wizera Imana urabona ubwiza bw'Imana mu bihe bigoye. Muri bino bihe nyene bigoye byo kubaho urashaka kubona ukuboko kw'Imana. Mu gihe vyoroshe, mu gihe abarundi bavuga ngo inge zirahari mu Burundi umuntu yabura amafaranga, hariho bamwe byashika ntituzironke. Hari Imana ikora ibihe byose. Urashobora kuba witegereza kangahe wasavye akazi, kangahe wahagurutse ngo udandaze ugahomba, ntacyo utakoze ushora umutahe wawe. Muga igihe cyose wagize business warahombye, igihe cyose warondeye akazi vyaranse, diplome razicaranye, imitahe yarapfuye ubusa. Ngire nkubwire, uyu munsi ikibuye cyo mu mutima wawe kiranduki. Emera mpemu yera arandura umutima ukomantaye nyibuye, ateragira umutima woroshe. Niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Yesu acarashima, aravuga ati data ndagushimiye ko wanyumvira iki. Imbere y'imva, imbere yiwe hari imva, hano imva. Kandi iyo mva irimo umuntu amaze iminsi 4. Ariko kuko Yesu yarazi ko ari ubugombe bw'Imana ko Lazaro azuka kubw'icubahiro c'Imana. Amen. Kuko mu gihe cya Yesu ntihazuye bose. Ariko ikintu cyose yagiye agikora
mu gihe cyacu kubw'icubahiro ca data. Ngire nkubwire arashaka ko atazuye biriya ariko azozura biriya kuko icubahiro c'Imana kinyegeje muri biriya. Imbere y'imva irimo umuntu amaze iminsi 4, Yesu acaravuga ngo ndagushimiye kwanyumvira iki, kandi sanzwe nzi kunyumviriza iminsi yose. Mu gifaransa havuga ngo il rend grâce à Dieu, atanga ikimazi cyo gukenguruka. Erega ikimazi cyo gushima ni gushima Imana igihe uri kurabona des contrariétés, ni gushima Imana igihe uri kurabona ibitariko bigenda nk'uko wabiteguye, ni gushima Imana mu gihe ubona bidakunda, ni gushima Imana mu gihe ubona bitagenda neza. Ico nzi ni kimwe gusa, nabonye Imana idahemuka. Jewe ndabishingira inaha Imana ntihemuka, kandi Imana ntinanigwa, kandi Imana ntitsindwa, kandi Imana nikoze isoni. Rero shima Imana mu gihe wabuze abawe, shima Imana. Ni wisanga wabuze umuntu Imana ikavyemera agapfa, shima Imana. Ni wisanga akazi kaheze, shima Imana. Nibakubwira bati business irugaye, shima Imana. Hari Imana ishoboye vyose. Ni wabona relation kanaka y'umuntu ukunda iraheze, shima Imana. Amaze gushima Imana, Lazaro yarazutse.